urashaka kutwidondora? Nitwa Maya Nzeyimana, Burundikazi, ndi umuririmbyi, ndi mama, umugore kandi mbere na mbere ndi umwana w'Imana, ndanezerewe cyane kuba ngaha. Urakoze cyane. Wiyumva gute usubiye kugaruka mu gihugu c'amavuko? Kuko dusanzwe tuzi ko c'est vrai uri umurundikazi mugabo siho usanzwe uba, ariko uhaje kubera igikorwa kanaka kiriko kirategurwa na Inganji. So tugomba tubabaze, wiyumva gute? Akanyamuneza ufise muri uno mwanya natahe, urashaka kudupartaja uwo munezero natwe? Ndanezerewe cyane, numva ndyohewe kugaruka mu gihugu canje, kubona abarundi, gusubira kwakirwa neza ngaha. Mu by'ukuri ni ikintu kiryoshe cyane, ubundi ni bwiza, ubundi buraryoshe, ariko ndaryohewe cyane kubona abarundi kandi nditeze icyo Imana igira ikore muri iyi minsi iri imbere. Wow, urakoze cyane. So ukimara kuronka invitation, tugomba utubwiye impamvu yatumye wemera exactement kuza gushigikira kino gikorwa ca Inganji. Ego, icya mbere ni uko turi mu gikorwa kimwe, kuko natwe dukora igikorwa c'Imana kandi dukoresheje umuziki Imana yaduhaye iyo platform. Donc jewe ikintu cyose kinjana mu muhamagaro wanje ni ikintu cyanumva n'ingoga. Mais aussi Pastor Joyeux ni inshuti yacu cyane, je n'umugabo wanje abantu bashigikira ibikorwa, bashigikirana mu bikorwa vyacu. Rero amaze kumbwira iyo vision, kuko si ubwa mbere nari ndayumvise, l'année passée narumvise, nari natumiwe l'année passée ko nivyakunze konza. Rero ndashima Imana ko basubiye kumpa akandi karyo ko gushobora kuba mu batumiwe kuza kuba umwe mu bakora umurimo w'Imana cyangwa igikorwa c'Imana muri event. Rero ndanezerewe cyane kubera ko ikintu cyose gihuza ama eglise, kigahuza hakaba harimo umuziki cyangwa worship, ico kintu sinteba kucumva. Merci beaucoup. Twagomba tubabaze kandi witeguye gute kwako twarashoboye kubona affiche, donc nkuru umu invité umwe canke ntuzobura umwe aje gushigikira ico gikorwa. So uyumva gute, witeguye gute gukorana n'abandi baririmbyi muza muri kumwe ico gihe? Narakunze liste y'abaririmbyi batumiwe, kuko n'abantu n'ubundi dusanzwe dukorana mu bindi bikorwa, n'abantu baba worshipers, abaririmbyi, aba performers, ndabizi neza ko bafise uwo mutima, kandi n'abantu bo mu ishengero, kuko hari abaririmbyi ariko badakorera mu ishengero canke basanzwe bakorera ibikorwa handi. Rero ndumva ko ari abantu duhuje umuhamagaro, kandi ndazi neza ko tuzokorana ibintu bitari bikeya vyiza, kandi nanje uzoshobora kunguka kuvyo nabo bafise, kuko n'abantu sanze nkunda bampezagira, indirimbo zabo zimpezagira. Nanje nditeguye gutanga mu bike Imana yampaye, ntashobora nanje kugira ico ntanga, ariko nditeze no kwakira cyane. Merci beaucoup. Ikibazo ca nyuma, akahe kajambo mufise canke wobwira abakunzi bawe bakurindiranye ishika ubu? Merci abarundikazi aho muri mwese, nashitse mu gihugu c'u Burundi, ndanezerewe kuba ngaha kandi nditeze ko tuzobana. Ndabatumiye mwese kuba mu bikorwa vyacu, bizoba iyi semaine yose guhera itariki 8 gushika 15. Inganji Festival izoba la semaine prochaine. Ntuzohombe kandi ntuzosige mugenzi wawe, ntuzosiga umuryango, ntagira umuntu numwe azosigara muhira. Mwese muzoze turirimbira Imana, duhimbaza Imana, twige ijambo ry'Imana, kandi ndazi neza ko uzohezagirwa, nanje nzohezagirwa. Rero ntimuzobure, ndishimye, ndanezerewe cyane, ndashaka kubabona. Imana bakugisha.